Zaburi ya 91 niryo jambo Imana yampaye ngo namwe ndabahe kugira ngo rizoturongore muri uyu mwaka dutanguye Imana duhaye. Jambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 91. Turasoma duhere ku murongo wa mbere kuja ku murongo w'icenda, ariko sinsigura ko jeje kuko usigura ari mu nyuma. Avuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Uko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Kuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubone ingero y'abanyakibi. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Jambo narose rivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Shengero ry'Imana, narose aya majambo ngo nayabahe uyu munsi kugira ngo mumenye aho mukwiye guhungira, mumenye aho mukwiye kuba, kugira ngo umuntu wese yibere mu gitutu. Namye nibaza ni mbega ubwo bwigobeko bw'isumba byose ni hehe? Nabonye yuko ubwo bwigobeko ni muri Kristo Yesu. Ni ubwigobeko Imana yaturungikiye kugira ngo ubaye muri bwo, ubwo bwigobeko muzomubera igitutu. Zuba n'iryaka ntirizomushikira, imvura niyagwa azoyumvisha amatwi. Hama twabonye byinshi ku muntu aba aho hantu, ingene azoba akingiwe, ingene azoba amahoro, ngo nta kiza kizokwegera inzu yawe, nta bansi bazogushikira, kuko umwami azoba kubera igitutu. Paulo yandikiye Abaroma ngo hada igice 8 umurongo wa mbere ngo nuko abari muri Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ubwo bwigobeko rero twarabuhawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Yemeye kuza mu isi akikorera imibabaro yose akayishikana ku musaraba. Nabifurije ngo uyu mwaka mushasha Imana iduhaye umuntu wese agerera aho hantu kugira ngo Imana izokubera igitutu. Amen. Amen. Ndabifurije kugerera aho hantu uyu mwaka Imana izokubera igitutu. Zokugwa n'intambara utoshobora. Haleluya. Zoguhishe mu mubi yayo, zogukiza abansi. Mbega bariho baruzuye, ariko uwo mu bwigobeko azokwama mu gitutu c'ishobora byose. Yesu abahezagira. Mana turagushimiye, warakoze ko watwiyumviriye ko ukaturungikira umwana wawe w'ikinege Yesu ukunda, kugira ngo yikorere ibyaha byacu byose. Urubanza rwari kutwica niwe yemeye kurucigwa. Igihano cyari kudushikako niwe yagihanywe.
turagushimiye ko wadushiriyeho ubwigobeko. None ishengero ryawe uyu mwaka turasabye ngo ubahishe abantu, kuko izuba ni ryinshi muri iyi minsi, imvura ni nyinshi. Urabahisha rometeido royateido raba romete. Amen. Kugira ngo uyu mwaka uduhaye utangura tuzowusozera amahoro. Urakoze kuzobana natwe, urakoze kuzobana n'abakozi, bazobana n'ishengero. Uyu mwaka tukazowusozera amahoro. Igihe kigeze aho iki kigeze tuzakoranira ngaha tugushimira ko watugiriye neza. Urakoze kuvyuse kandi uzobikora. Ibize byose tubisavye. Amen.